Mwite ndayikeza kw'isanso no mukinyi w'amareresi. Iryo niryo zina yahawe n'abavyeyi. Kw'isanse muri uno mwuga wo gukina amareresi agufisemwo ubunararibonye. Kw'isanse azi kubana neza n'abandi banyamwuga haba mu gutegura no gukina amareresi. Kw'isa benshi baramuzi muri team Amede Family. Mu kibano baramuzi eka no mu nkuru zigiye zitandukanye z'amafilm. Isangemwo nawe ndakubwire ndayikeza kw'isanso uwo ari we. Ndaguha ibikorwa n'ibigwi vyiwe. Isangemwo nawe. Sha mbere mwarasi no kudutumira reka niyigira. Umuntu mubana munzu no kuvuga yo hantu hogera hagira itasi Biratani ivyuzi. None gatwe na rubanza. Kambere nigere mwarasi no kudutumira. Reka no kwicisha inzenda murabizi hogera hagira itasi Biratani makuru mufise. Kukunda kuyerera ngo rose zabasheri bandi wewe yash. Bajya bana bawe. Kogo mu gisagara wa muhungu. Umviriza fete. Kw'isanse n'umunyempano mwiza ariko kandi wa munyempano akundana na bagenzi we. Kuko iruhande yo kuba ari umukinyi w'amareresi asanzwe ari n'umunyamwuga. Umumenwiziye yabigize umwuga. Uwo no mufunda bizi cyane. Abarundi batwibanjirije imbere nibo bavuze ngo umwongo umwe wonza inyoni. Umunyempano mwiza n'uwuzi gukora neza akazi karenze kamwe. Isangemwo. Kwisa kandi arafise page Facebook nziza ikora mu kwamamaza ibikorwa vyiwe ndetse n'ivyo abandi banyempano bagenzi we. Link y'iyo page yiwe nayipininze muri commentaire. Mu gihe hatanzigo wo bishiramwe urashobora gukurikirana ibikorwa vyiwe uciye muri iyo link naguhaye muri commentaire. Isangemwo. Ku nshuro yiwe ya mbere Puissance nguwo yisanze mu kibuga c'abakuze muri sinema ndundi. Puissance hano cumubona ko ari umunyamwuga. Muravye neza aca gushiriramwe itandukaniro hagati yiwe n'abo bandi wari usanzwe uzi. Rabo numvirize Puissance uko asatira inkuru ku mujama wiwe. Story agenda yitwaye kabisa agenda yimubwiye nta burofa. Usanga wicaye ngaho uri ndebwa abakobwa bwo muri quartier wenda kuzi ivyaha. Jisi nanzi kuranda ba muri ico zonga. Reka tuanze tubiri. Ngabone hamwe ngakwiriga. Ndagupitiye rimwe rimwe vraiment. Karibu kabisa. Ego kabisa. Yego naye makuru rero. Oya reka mpemaze kuba inkofero kwera. Imana irazi kurema kabisa. Oya vuga kucinya kuvuga cyo bisamaze ko nonyicishira utendeko wa musore. Yani ho umuntu kabisa. Aho bigeze. Ku rundi ruhande intango muri buri kintu cose bigoye ariko kandi kudacika intege ko ushaka kugera kure niko gutuma bikunda niko gutuma ashika kure. Uno ndayikeza Puissance n'umusore w'imyaka 23 avuka mu ntara yagutse ya Bujumbura. Puissance afise indoto afitiye n'ivyiyumviro vyiza sinema ndundi. Ivyiyumviro vyiza vyobo n'ivyakazoza. Ibi bizotuma Puissance ashika kure heza. Dore raba nk'iyi foto yayifotoje yishimye. Yari yishimiye ibikorwa vya Mimi Mireille. Ibi bikorwa vyariko birabera hano kino gihe. Ibi bikorwa vyariko birabera hano kwari gushira ku mugaragaro rukurikirane rw'ireresi Mimi Mireille yari yisacira mu nda. Kwifotoreza kw'iki kirango gishigwa ku mugaragaro ry'ino reresi ry'uno wundi mukinyi atari igikorwa cawe bwite bigaragaza urukundo ruri hagati y'abakinyi ba filme ariko kandi sina bose bahifotoreje. Kwisa bigaragaza urukundo afitiye sinema ndundi n'abandi bakinyi bagenzi we bigaragaza ko hari ahandi hantu ashaka gushika. Isangemwo nawe. Bino bikorwa nkomeje kukwereka vyakomeje kugarukamwe amasanamu y'uno musore. Ibi nivyo bikorwa yatanguriyeko. Ibi ni navyo bikorwa vyatumye ariko aradutegurira ibindi bikorwa vyiza. Mu minsi mike cyane iri imbere tugiye kumubona mu yindi shusho kandi mu bindi bikorwa vyiza. Kuri no ncuro bunararibonye ari nabwo. Ndakunze kubabwira ko jewe bingora gukomeza umuntu mbona kadakomeye canke se gushigikira umuntu mbona katantege afise mu kazi akora. Birangora gushigikira umuntu mbona kadashoboye pe. Isangemwo. Uno musore ndamuberetse namwe ni mu mugeze umupime mu murabe ariko kandi Puissance n'umukinyi mwiza cyane arashoboye. Isangemwo nawe. Isangemwo nawe rero iyo uzi yuja nico ushaka ntupfa gutora no kujana nico ubonye cose. Uritonda ukagira amahitamwo meza ukaraba nabo mukwiye kujana. Puissance ndaguteye intege cyane. Imana yivange mu vyawe kure cyane kandi heza niho ndakwipfuriza gushika. Reka nkomeze kandi abakinyi ba sinema ndundi mwese muri beza kurusha abandi bantu b'abanyabugenegene mwa kino gihugu. Mufise umutima mwiza wo gusangirira hamwe ibibonetse, murashigikirana mutitaye ku myaka mumaze mu kazi. Muhesha icubahiro twebwe ababakurikirana, mugahesha icubahiro n'igihugu cacu. Nuko mukomeze gukora neza Imana ibaje imbere natwe twisangemwo. Nushaka kugera kure uzujane n'abandi. Ariko ni washaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.